Ikinyamakuru mu karere Rwanda rereye mareka tugapfunire muri leta y'u Burundi. Ikinyamakuru gikorera mu Burundi cyanditse yuko leta y'u Burundi yangakijwe n'abaturage cyane barwaye amavunja ari benshi cyane. Nyamara ubuyobozi bw'u Burundi ibyo ngibyo bubiterera iyo ngiyo. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze yuko ibyo ngibyo arabashaka guharabika igihugu ciwe, abo ngabo ari babandi birirwa ku mbuga nkoranyambaga batagira akazi, babandi igihugu kizi kandi cyatenze kirukanye nyuma yuko Burundi bwiyubatse. Nyamara abanyamakuru babarire perezida w'u Burundi avuga yuko ikintu gikwiriye ku Burundi ari iterambere rirambye. Arongera aravuga ngo jewe perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, u Burundi nico gihugu cambere gikize ku isi. Reba amavoka, reba ibiharaje, reba ibirayi, ego ibiciro byaho ntabwo bizimvye urebye no ku bindi bihugu, ukaraba no mu masoko mpuzamahanga ucuraba u Burundi buri hejuru ku muduga, buri kwitsonga. Ayo nta magambo yavuzwe na perezida w'u Burundi nyiricyubahiro Evariste Ndayishimiye. Agaseke k'amakuru mu karere Rwanda rereye mareka ngapfundikirire muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru barebye imbere ya mudasobwa barandika ngo bavuze yuko bahangayikishijwe cyane n'umutwe wa FDLR uri mu burasirazuba bwa Kongo uhanganye n'uyu mutwe wa M23. Nyamara umuvugizi wa M23 yavuze yuko uyu mutwe FDLR washize ukoze jenoside mu Rwanda, wifatanya n'izi ngabo za Kongo FARDC, ukifatanya n'imitwe ya Wazalendo, bakabangamira abanyamurenge batuye muri iyi ntara y'Iburasirazuba bwa Kongo, batwika amazu yabo ndetse banabakubita umugenda, bagasenya amashuri, bagasenya amavuriro. Ibyo ngibyo leta ya Kongo yabyiyamaganiye kure, baravuga ngo ntago ariko bimeze. Reka amakuru naha yacu yaragezeho.